Amina. Usomye kuvayo 33 ku murongo wa 16 ukageza ku murongo wa 18. Aha anya Mose yari karavugana n'Imana. Ni inkuru iryoshe uhereye hejuru muri iyi chapitre, ariko nshaka gusoma gusa mfatiye kuri uyu murongo mpereye ku murongo wa 16 aho Mose yariko aravugana n'Imana, aho Mose yariko arasenga. Haleluya. Ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 17 gushika ku murongo wa 20 w'igice ca 33 cyo kuvayo canke Exode 33 kuva kuri verset 16. Urashaka gusoma Fiston? None niki comenyekanisha yuko nagiriwe ubuntu imbere yawe twe n'iryo hanga, mbega suko wojana natwe bigatuma twe n'ihanga ryawe dutandukanywa n'amahanga yose ashagaje ku isi. Uhoraho yishura Mose ati, nico uvuze naco ndagikora, kuko nakugiriye ubuntu nkakumenya izina. Mose aramwishura ati, ndakwinginze nyereka ubwiza bwawe. Uhoraho aramwishura ati, ukugira neza kwanje kose nzogucisha imbere yawe, nivuge mu izina ko ndi Uhoraho ndi imbere yawe, kandi nzogirira ubuntu uwo nzobugirira, ngirire n'ikigongwe uwo nzokigirira. Kandi ati, ntiworaba mu nyonga hanje, kuko umuntu atondaba mu nyonga ngo abeho. Haleluya. Aha Mose yari kaganira n'Imana ayisaba kujana nawe, ariko kandi mu kiganiro kiri hejuru Imana irabwira Mose ati, Mose n'ivyo unsavye ndabigukorera kuko wagiriye ubuntu mu maso hanje. Iyo Imana itugiriye ubuntu iratwishura, iyo Imana itugiriye ubuntu iradutabara. Mose yaganiriye n'Imana ikiganiro kiryoshe cyane kandi ciza, ayereka ukuntu ayishaka. Aravuga ati, Mana jewe n'ubwoko bwawe, mbega Mana utajanye natwe uravyumva twogenza gute? Mbega si kubera ujana natwe. Mose yari kaganiriza n'Imana akavuga ati, Mana ikintu kidutandukanya n'abandi bantu nuko twebwe ugendana natwe. Reka ndabibutse muri kino gitondo yuko ikibatandukanya n'abandi bose nuko mwe mugendana n'Imana. Haleluya. Bwira umucane Uhoraho yaremeye kujana nawe. Bwana sifiwe sana. Uhoraho ntiyagize isoni zo kujana natwe. Uhoraho ntiyatewe isoni nuko turi, ariko Uhoraho arabikunze kujana natwe. Mose aramubwira ati, Uhoraho wowe utajanye natwe. Haleluya. Ni igiki cyo dutandukanya n'ubundi bwoko? Mu yandi majambo, kujana n'Imana, kugendana n'Imana nico kidutandukanya n'abandi bantu bose. Kuba dufise Imana nk'umugabane mu buzima bwacu, kuba dufise Imana nk'umutegetsi mu buzima bwacu, ico nico kintu kidutandukanya n'abandi bantu bose. Uno munsi muri kino gitondo nimba duserebra canke duhimbaza, kimwe mu bintu duhimbaza, kimwe mu bintu turyohererwa, kimwe mu bintu bidasanzwe biri mu buzima bwacu nuko Uhoraho yemeye kugendana natwe. Yesu ashimwe cyane. Iki gihe Mose yari karaganira n'Imana, umenga Imana ishaka kumuha umumarayika ngo bajane, ariko Mose akavuga ati, no, atari wewe tujanye nta wundi twojana. Erega Mana nta kindi kidutandukana n'ayandi moko atari le fait que ujana natwe. Yesu ashimwe. Sinzi ko uruvyibuka yuri kuratambuka canke kuragwana n'intambara zawe, kwibuka ngo tujana n'Imana, kwibuka ngo turi kumwe n'Imana, kwibuka ngo Imana iri mu ruhande rwacu, kwibuka ngo Imana turahagararanye, kwibuka ngo ibi byose ndiko ndahura navyo Imana irabibona. Imana iramubwira ngo ndabikwemereye, nzojana nawe. Uravyumva? Ngo kuko nico kibatandukanya n'abandi. Niko Mose yavuze ngo ni gutyo tuzotandukanywa n'abandi, jewe n'ubu bwoko bwose, hamwe n'ubundi bwoko buri mu isi yose. Ndashaka uyu munsi ndakwibutse ngo ushobora kuba ufungurira ku isahani yabi wanyu bose,
ushobora kuba ugendera muri bus abandi bose bagenderamo cyangwa ukiga mu mashuri abandi bose bigamo, ushobora kuba ukora aho abandi bakora, uravyumva, ugakorera muri pression nk'iy'abandi bakoreramo, ushobora kuba uhangana n'ivyo uhangana byose, ariko ikigutandukanya n'abandi gihe cyose ni uko uhoraho agendana nawe. Haleluya, amina. Agendana nanje, agendana nawe. Wokwibaza ngo iki ni ikintu gito canke wari usanzwe ukiza, ariko reka ndakwibutse ngo uhoraho agendana natwe. Yesu ashimwe cyane. Bisobanura ngo ivyo ucamo byose agendana nawe, bisobanura ngo agendana nawe mu muriro wawe, uravyumva, agendana nawe mu mazi menshi ntakurengane, agendana nawe mu vyo ucamo byose, agendana nawe mu bihuhusi byawe byose, agendana nawe. Haleluya. Mose rero aravuga ati Mana, nico kidutandukanya n'ubundi bwoko ni uko ugendana natwe. Uhoraho abwira Mose ngo wagiriwe ubuntu mu maso hanje kuko ndakuzi mu izina. Mose acarapusa loin aravuga ati Mana, nyereka ubwiza bwawe, nane ndashaka kubona, tuganira ntakubona, unganiriza mu buryo vraiment compliqué, ndashaka ndakubona, ndashaka kubona visage yawe, ndashaka kubona ingene usa. Imana iramubwira ati Mose, ico nsavye vraiment, ico ngiye kugukorera, ngiye kurengana kuko ngirira ubuntu wo nshaka kugirira ubuntu, kandi nkagirira imbabazi wo nshaka kugirira imbabazi. Ariko ntushobora kubona mu nyonga hanje kuko ata muntu yombona ngo abeho, nta muntu yombona abeho, nta muntu afise uyu mubiri yombona mu cubahiro canje ngo ashobore kubaho. Ni naco gituma n'igihe tuzoja mu ijuru, n'igihe tuzotwagwa mu ijuru, uravyumva, tuzorinda kwambikwa umubiri mushasha, kuko iyi mibiri yacu ntiyoshobora kubona Imana, uravyumva, ntitwoshobora kumubona ngo tubeho. Imana irabwira Mose ati ntiwoshobora kumubona ngo ubeho, ariko ngiye kurengana, hama uhindukire, ngiye kurengana ndakwereke ubuntu bwanje, ngiye kurengana ndakwereke kugira neza kwanje. Haleluya, amina. Ni nk'uko Imana yabwiye Mose, sindakwemereye kubona mu visage, sindakwemereye kuza kumbona, ariko ninarengana uza kubona kugira neza kwanje. Bwana asifiwe sana. Ngo Imana imushira ku ikiganza ngo irarengana, ngo nza kukwereka kugira neza kwanje. Mu yandi majambo, Bibiri ivuga ngo nitwashika mu ijuru ntituzokenera kwizera, ukwizera ico gihe kuzohera, kuko tuzoba twibonera Imana mu maso mu yandi. Ukwizera ni aspect cyangwa ni kimwe mu bintu bikoreshwa mu kunywana no kubana n'Imana itaboneka, tukabana nayo mu kuyizera. Ariko kwizera nitwava mu isi kuzohera, Imana tuzoyibonera amaso mu yandi. Ico gihe ntituzokwizera, ariko tuzoba tuyibona, kandi tuzoba dufise kapasite yo gushobora kuyibona, kuko izohindura imibiri yacu ibora, iyihinduremwo umubiri uri mu ishusho yayo, ushobora gusabana n'Imana hatabaye accident spirituel. Rero Imana irabwira Mose, imubwirira ijambo, imubwira ngo ntiwombona ngo ubeho, ariko nza kukwereka kugira neza kwanje. En d'autres termes, nitubona Imana ariko twiyereka mu kugira neza kwayo. Imana yimanifesta mu buzima bwacu mu kutugirira neza. Tumenya ko iriho, tumenya ko ikora, tumenya ko idukunda, tumenya ko twitwararika mu kutwereka kugira neza kwayo. Haleluya. Nico gituma muri kino gitondo ndacelebra kugira neza kw'Imana. Nico gituma muri kino gitondo ndanezerewe kugira neza kw'Imana, kuko Imana itabonwa n'umuntu yashimye kutwiyerekera mu kugira neza kwayo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amina. Iyo tubonye kugira neza kw'Imana, tuba tubonye agashusho k'Imana, tuba tubonye kimwe mu bigize Imana. Imana ntiyavuze ngo ninarengana urabona ikindi kintu. Murazi ko Imana ifise byinshi. Ntiyabwiye Mose ngo ninarengana ngo uraza kubona ubushobozi bwanje. Uza kubona kugira neza
kwanje. Ntukwiye guhagarika kwitega kugira neza kw'Imana. Ntukwiye kwemerera uburemere bw'ikigaragaza icyo ari cyo cyose ngo kukwibagize kugira neza kw'Imana. Muri kino gitondo, amina, ugomba kwibuka hariho kugira neza kw'Imana. Uhoraho aragira neza. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Amen. Imana tutabona itwereka kugira neza kwayo. Yamubwiye ngo ngiye kukugirira neza, ngiye kukwereka kugira neza kwawe, ndaguce ko ndengana, hama nce natura izina ryanje. Amina. Usomye Samueli wa kabiri igice c'indwi ku murongo wa 27. Samueli wa kabiri igice c'indwi ku murongo wa 27 haravuga ngo nico gituma uri uhambaye Uhoraho Mana, kuko atawuhanye nawe, kandi atayindi Mana iriho twigeze kumva atari wewe. Oya. 2 Samuel 7:27 na 28. Kuko umishuriye jewe umusavyi wawe kuzonyubakira inzu, ewe Uhoraho nyene ingabo, Mana y'Abisirayeli. Nico gitumye umusavyi wawe ntinyuka kugusenganya, kandi none mwami Uhoraho ni wewe Mana, n'amajambo yawe y'ukuri, kandi unsezeranira iryo jambo ryiza jewe umusavyi wawe. Alléluia. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Mu gifaransa bakoresha grâce, ariko iri jambo riravuga ngo wamenyekanishije, wabwiye ukugira neza kwawe umukozi wawe. Dawidi yariko arasenga, haleluya, abwira Mana ngo wewe wambwiye kuzongirira neza. Ndagomba kukwibutsa yuko muri kino gitondo kugira neza kw'Imana ni isezerano. Hari isezerano ku buzima bwawe yuko Uhoraho azokugirira neza. Hari amasengesho amajana n'ibihumbi yo kugira neza kw'Imana kubizera Imana, aho Uhoraho yatwemereye kutugirira neza. Ugomba guhitamwo. Dawidi ariko arasenga aravuga ngo Mana, wewe ijambo ryawe ni ukuri, kandi waradusezeraniye, waransezeraniye kuzonyubakira inzu. Mana, nyereka kwa kugira neza wansezeranira jewe nk'umusavyi wawe. Dawidi ariko arabwira Imana ati Mana, ndabizi yuko wowe utabesha, ariko kandi mu byo ndiko ndabona, mu byo ndiko ndacamo, mu byo ndiko ndahura navyo, ariko uyu munsi ndagomba kwizigira kugira neza kwawe. Mana, reka ici ijambo ryawe ryavuze gishike, unyereke kugira neza kwawe. Bwana asifiwe sana. Aramubwira ngo ereka kugira neza kwawe umuntu wawe uko wamusezeraniye. Hari amasezerano y'Imana ku buzima bwawe, ku buzima bwanje, aho Imana idusezeranira kutugirira neza. Bantu b'Imana, igituma na insista kuri kino kintu muri kino gitondo nuko ubuhinga canke ikinyoma canke ubugunge bwa Satani ari ubwo yuko uko igihe kigenda mu buzima bwawe ugwana n'ibintu bimwe bimwe, ugenda utakaza kwizera kugira neza kw'Imana, ugenda utakaza kwizera kw'Imana igira neza. Ugasanga muri domaine kanaka yo mu buzima bwawe waramaze gutakaza espoir, waramaze kuva mu kwizera, waramaze kuva mu kwitega kugira neza kw'Imana. Umwanditsi waravuze ngo uravyumva, mu gitondo nitega kubona kugira neza kwawe. Kugira neza kw'Imana ni ikintu tugomba kuba twiteze. Umwanditsi Paulo yandikira Abaroma yavuze ngo tubayeho mu kugira ico twizeye, ico twiteze. Ntushobora gutandukanya ubuzima bw'umuntu yakurikiye Yesu Kristo no kugira ico yiteze. Iyo tubayeho mu buzima ata kintu tuciteze, ahubwo ugasanga rimwe na rimwe witeze ingorane, uba wamaze kuva mu kibanza cyo kugendererwa. Ariko kandi kimwe mu bintu twiyubakiramo, twiyubakira mu masezerano y'Imana atwibutsa kugira neza kw'Imana. Hariho kugira neza kw'Imana ku nzu yawe, hariho kugira neza kw'Imana ku bikorwa vyawe, hariho kugira neza kw'Imana ku rugo rwawe, hariho kugira neza kw'Imana mu vyawe, hariho kugira neza kw'Imana mu gikorwa cawe, hariho kugira neza kw'Imana. Ugomba kuzinduka mu gatondo, ico nico kitudistinga n'abandi. Mose yaravuze ngo Mana, niwagendana natwe niho bizodutandukana n'andi mahanga, kuko ikidutandukanya n'abandi bose, ce qui nous distingue des autres, c'est la bonté de l'Éternel. Iyo abizera bahagaritse kwizera ubuntu bw'Imana, iyo abizera bahagaze kwizera canke bahagaritse kwizera kugira neza kw'Imana,
iyo lendi kushika vendredi dimanche indwi yawe yose ihera ataco witeze kukugira neza kw'Imana, ukaza kuvyibutswa nk'uku ku munsi wa Mungu gutya, haba hari ikintu kinini ubuzima bwawe buriko burahusha, kuko tubayeho mu kugira ico twiteze. Dawidi aramubwira ngo amajambo yawe n'ukuri Mana, nditeze kugira neza kwawe. Haleluya, amen. Psaume ya 23 ku murongo wa 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23, 6 mu Kirundi. nukuri ibyiza n'imbabazi bizonyoma ko iminsi yose yo kubaho kwanje, nanje nzoba mu ngoro y'Uhoraho ibihe byose. Ego imbabazi uravyumva n'ubuntu, siko? Nukuri ibyiza n'imbabazi bizonyoma ko iminsi yanje yose yo kubaho bizonkurikirana. Bwira mu incanye uti ibyiza n'imbabazi. Ibi ni ibintu muri Bibiliya ahantu hose Imana igenda itwereka ko bidashobora kubura mu buzima bwacu. Nta gihe Imana itazokubabarira, nta gihe Imana itazoguherekezesha kugira neza kwayo. Ibi ni ibintu umuntu w'Imana agomba kwama azi neza uko ariko kose yuko ari ibintu biherekeza ubuzima bwacu. Kujya udasaba ikigongo Imana ngo ikikwime, niko Imana itazoreka kukugirira neza. Rero Dawidi arabivuga muri Izaura avuga ngo nukuri ineza n'imbabazi, ukugira neza n'imbabazi z'Imana. Abanditsi ba Zaburi kenshi Dawidi yagiye aravuga ku vyiza n'imbabazi, ivyiza n'imbabazi. Ivyiza n'imbabazi vy'Uhoraho biratwomako, biradukurikirana, biraduherekeza, biragiza ubuzima bwacu. Muri obscurité no muri ténèbres zawe, mu ntambara zawe, hahandi umenga uri kuranigana, abariko baranigana n'urupfu, abariko baranigana n'ibibazo bitandukanye, abariko baranigana, uravyumva hajya ahantu uri kuranigana, ugomba kwibutswa yuko utari wenyene, kandi ugomba kwibutswa yuko ubwiza, ivyiza n'imbabazi bizokwama bikuriko, bizoguherekeza, bimeze biruta umwambaro twambaye, biratwomyeko, biradufashe, biraduherekeza, biradukurikirana, peu importe ama situation yanje. Ariko ivyiza n'imbabazi, iyo ntakaje kwizigira ivyiza n'imbabazi biba ku buzima bwanje, iyo mpagaritse kwizera ineza y'Imana. Bantu b'Imana, iyo duhagaritse kwitega ineza y'Imana, ubuzima bwacu buba buhomvye, ubuzima bwacu Satani adukinisha nk'agatenisi. Ariko no munsi ndaje gusubira kandi kuvuga hejuru, naho ubuzima bwawe bwaba bumeze nk'ubufutanye, bumeze nk'ubwapfuye, naho wowe umeze nk'umuntu yamaze kwinjira mu kaburi, naho wowe umeze n'umuntu yamaze kubora kubera ikibazo ciwe, ndaje kuvuga hejuru y'ubuzima bwawe asangwa uriho, asangwa ugihumeka, asanga amatwi yawe acumva. Ndavuze ngo ineza y'Imana izoguherekeza, ineza y'Imana izokomako, ineza y'Imana n'umugabane wawe. Ivyiza Uhora anezerewe kubidukorera, ivyiza Uhora aranezerewe kubishitsa ku buzima bwacu. Ntitugomba guhagarika kwizera, naho uburemere bw'ibikubabaza ari burebure, ariko ntugomba guhagarika kwizigira yuko hariho igitondo cyo kubona ineza y'Imana. Haleluya, Bwana sifiwe sana, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Urabizi ari igihe uri kuravuga ijambo ry'Imana wumva umenga nturi kuravugisha n'abantu. Hari igihe wumva umenga umuntu areka avugana n'ikibagwanya. No munsi muri kino gitondo numva umenga sindiko ndanababona, numva umenga ndiko ndavugana n'ikiriko kirabagwanya ico ari cyo cyose. Kwatura ibi vyizigiro, iri jambo ry'ukuri rivuga ngo ineza y'Uhoraho izokoma ku bantu b'Imana, ibaherekeze. Yesu ashimwe cyane. Hariho ineza. Haleluya. Yo, hari akaririmbo gaciye kanza. Ineza ya nawoye. Oya, reka nje hasi, reka tumanuke mpanote. Ineza ya nawo irondora, ineza yawe ma nawo utanga
utanguye guharura ugatangura gushira ku rutoki ugatangura kuexplica ugatangura kudondagura nta majambo hari yo kuvuga ineza y'Imana. Haleluya. Hari abantu bicaye muri kino kibanza banyumva kuko baheruka gutangazwa n'Imana. Hari Imana igutangaza ikagukorera ikintu ukaboregwa ukarengegwa ukavuga uti Imana nta nivyo nari nciteze sinanizi ko vyoshoboka ku buzima bwanje. Uno munsi muri kino gitondo aje kuvuga ngo nta majambo dufise yo gusobanura ineza y'Imana, yo kuvuga ico Imana irico, yo kuvuga ico Imana ikora, yo kuvuga ico Imana itwereka. Reka nakubwire arashobora kugutangaza. Muri kino gitondo hari abantu baje barizwa n'amarira y'umubabaro, ariko hari n'abandi barizwa n'amarira kuri même intensité ou plus que ça, ariko bo bakarizwa no kugira neza kw'Imana ukayobegwa yuko hari kibazo bafise, ariko bakarizwa n'ineza y'Uhoraho bakaririmba indirimbo y'Imana. Reka nakubwire ngo birashoboka ko Imana ikugirira neza. Imana irakuze kukugirira neza. Ndavuze ngo biracashoboka ko Imana ikugirira neza. Biracashoboka ko Imana igutabara. Iracakunze kubikora. Ntituyigobera, ntituyikohompa, ntitubigura, ntitugerageza no kwinezereza ngo ibikore. Oya, ibikorera n'abapagani inezerewe kugirira neza abo yaremye mu ishusho yabo. Ineza yawe ntawo irondora, ineza yawe ma ntawo irondora, ineza ntawo irondora, na ineza yawe, ineza yawe ma ntawo irondora. Hari umumama bakwiye kwinjiza muri korale ngaha. Mwamwumvise namwe mwe murakubagana kwe. Mama, iryo jwi ryawe ni terrible. Yesu ashimwe. Terrible du côté positif. Yesu ashimwe cyane. Aha. Reka rindi. Ha, umviriza Zaburi ya 27 ku murongo wa 13. Aravuga ngo oh si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Mba narihebuye iyo ntizera Vraiment. ko nzobonera ukugira neza k'Uhoraho. Subiramo office. Mba nagize gute? Mba narihebuye. Mba narihebuye Vraiment. iyo ntizera Kweli. ko nzobonera. Ko nzobonera apana mu ijuru apapa. Hehe. Ko nzobonera hehe? Ko nzobonera hehe? Ukugira neza k'Uhoraho mu isi y'abakiriho. Ukugira neza k'Uhoraho apana au milieu des morts, ariko mu isi y'abakiriho. Iyaba ntari ncizera, iyaba ntari ahebuye kubona kugira neza kw'Imana. Yo, Yesu ashimwe cyane. Washaka kumfasha umurongo tukawuvuga twese? Basi mwubahe ijambo ry'Imana, muhagarare basi. Duhagarare vraiment. Jewe navuze ngo aha turi mu ntambara. Sinzi uwo urumviriza. Shakira ijambo turisubire mu office, wowe tuje imbere natwe twivugire basha uhereze ko. Haleluya. Wikunkumure ingwara yawe, wikunkumure injustice yose, wikunkumure mubabaro wose, wikunkumure dure indende y'ico kintu cawe, wikunkumvutsi iyaba. Aha. Mba narihebuye iyo ntizera ko nzobonera ukugira neza k'Uhoraho mu isi y'abakiriho. Mba narihebuye iyo ntavyizera. Ariko kandi ikidutuma uno munsi tunezerewe nuko tudafise probleme no. Zirashobora kuba zihari, ariko kuba twizeye kugira neza kw'Imana, kuba twizeye ko kugira neza kw'Imana kuzojana n'ubuzima bwacu, ivyo vyonyene biratuma haleluya
Yesu ashimwe cyane. Ubuzima bwacu habaho kumwenyura, ubuzima bwacu habaho kunezererwa, ubuzima bwacu hariho kuremesha abandi, ubuzima bwacu hariho gutera intege abandi, ubuzima bwacu hariho gukomezwa, ubuzima bwacu hariho kuboneka. Reka nakubwire, Bibiliya ivuga ngo tuboneka nk'abagira bapfe, tuboneka nk'abagize gute, ariko tubeshejeho benshi. Reka nakubwire, bitwigirisha, ariko kwizera ineza y'Imana bidutuma dushobora kugira icyo dukoreye abandi naho turi mu muriro, ariko kenshi tugatabara abari mu miriro myinshi, kuko kwizera kugira neza kw'Imana. Urashobora kwicara gato. Yeremiya 31:11. Jérémie 31, verset 11 à 14. kuko uhoraho yagobotoye abayakobo, Kuko uhoraho yagobotoye abayakobo, yabacunguye abakura mu kuboko k'uwabarusha inkomezi. yabacunguye abakura mu kuboko k'uwabarusha inkomezi. Ndindira, Yeremiya ariko aravuga gutabaga kw'Imana. Imana iravuga ngo uhoraho yakuye abayakobo, yarabagobotoye, yarabatabaye. Ariko umunsi yabatabara byari bimeze gute? Hari igihe mu buzima bwawe uri kuragwana n'ikintu kikurusha inkomezi. Hari igihe mu buzima bwawe ushobora kuba muri kino gitondo uri kurahangana n'ikintu kirengeye ibyo wowe ushobora. Hari igihe bishoboka ko uriko uraca muri situation wowe uvuga uti randusha inkomezi. Ariko Yeremiya yarabivuze ngo yagobotoye abayakobo, abakura mu maboko y'umwansi, abarusha inkomezi. Ineza y'Imana izokwama idukura mu maboko aturusha inkomezi. Una musi wombwira ngo icuri kurahangana naco kirarengeye, ukurahangana na diagnostic, ukurahangana na analyse itari positive kubijanye n'ahantu hawe, uri kurahangana na difficulty y'ingene ugiye gukemura ikintu uri kuragwana naco. Ariko ndaje kuvuga muri kino gitondo, abayakobo yabakuye mu maboko y'abarusha inkomezi. Naco bitwaye uko biremereye, ariko igifise umumaro, kigira objet ya meditation yacu no musi muri kino gitondo, nuko ashobora kudukura mu maboko aturusha inkomezi, kuko wewe ntarengeko. Bazoza baririmbire ku mpinga y'Isiyoni. Ico gihe bamaze gutabagwa n'uhoraho, bazoza baririmbire ku mpinga y'Isiyoni, bazoza baserebre. Ijambo ry'Imana riravuga umunezero abantu b'Imana bazoba bafise intahe zitandukanye. Nkuko no munsi muri kino gitondo mufise intahe zitandukanye, nkuko hari intahe zishasha zigiye kwirema. Bazoza ku musozi wa Siyoni, basimbe, baserebre, baryohererwe kugira neza kw'Imana, bafise intahe. Iyo tuza kuririmba, turaza kuririmba dufise intahe. Imana gusa ntituyiririmbira gusa kuko umenga nibigirwamana. Hari Imana mpora mbona zo muri Asie na Amerique du Sud, Imana z'ukurima no kwimbura, Imana za production, Imana za fécondité, Imana za récolte. Abantu bagerageza gucecekesha Imana zabo ngo nizishavure, kugira ngo bashobore kubona umwimbo, bakazimanipira, bakazizanira ibimazi. Abandi bakaja kumwesha umushatsi kugira ngo bawushikanire Imana, kugira ngo bikunde ibintu byabo bishoboke, bakagerageza kuzigura. Ariko iyacu nibayigura, iyacu nibayibembereza, iyacu nibayinginga cyane, iyacu nibagerageza kuyiha kugira ngo ikore, oya, anezerewe kugirira neza abantu biwe, anezerewe kukunezerereza, anezerewe kuguha indirimbo. Tuzoza i Siyoni, tuzotamba nk'abandi bariko baratamba ngaho imbere atawubahamagaye, ariko batambishwa n'ico Imana yabo iri. Tuzotamba, tuzohimbaza, kuko uhoraho adukuye mu maboko aturusha inkomezi. Ndiko ndavuga hejuru y'ivyo biboko bisa nk'ivyakugaranye, ndagomba kuvuga ngo mwabiboko, haleluya, uhoraho ahora dukura mu maboko twe tutikura. Urashobora kuduseha ukaboha, ariko shaka ureke kumfyonda, shaka ureke no kumpeza, kuko uza kuntabara ni munigana. Aravuga bigakoreka, aravuga bikaba. Bazohondogana bose hamwe baja ku vyiza vy'uhoraho,
yo umviriza bazogira gute yo ico kirundi bazogira bazohondogana bose uri hamwe kusoma combien 12 canke 13 12. ute kuri 12 ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Wabandanije. Okay, komeza. Baja ku vyiza vy'uhoraho nivyo ngano na vino n'amavuta n'imyagazi y'imikuku n'inyana z'amasho. Imitima yabo izomera nk'inzimiro ikwegewemwo umwuzi kandi ntaho bazogira umubabaro ukundi. Leur âme vraiment niho inkumi izonezerezwa n'imvyino n'abasore n'abatama bose hamwe vraiment kuko ikigandaro cabo nzogihindura umunezero nzobirura mbanezereze mbakuye mu mubabaro wabo imitima y'abaherezi nzoyihaza ibinure kandi abantu banje bazohazwa n'ivyiza vyanje ni jewe uhoraho mbivuze. Haleluya. Subiramo uvuga uti kandi abantu banje nzobahaza ivyiza ni jewe uhoraho ndabivuze. Abakobwa babo bazotamba, abahungu babo n'abatama bazonezererwa, ikiriyo cabo nzogihindura umunezero, nzobirura, nzobaremesha, nzobaha umunezero inyuma y'agahinda kabo. Ndarangije mvuga ngo uhora ari capable kuguha umunezero muri aka gahinda uyu munsi urimo muri kino gitondo, muri aka gahinda umazemwo iminsi. Uhora arashobora kuguha umunezero, uhora arashobora kugutangaza, uhora arashobora gukora ikintu utiteze nuko ashobora gukora, uhora arashobora guhindura ibintu. Haleluya. Azonezereza abakobwa babo batamba, azonezereza abahungu babo n'abatama babo baze guhimbaza, hazobaho ibikorane vy'ishimo. Haleluya. Ibikorane n'amateraniro yacu nayishime kubwo kugira neza kw'Imana, kuko atacuhoraho ashobora kwima abantu biwe. Muri kino gitondo nukuri munyemerere fise 30 minutes imbere ko mutaha ngomba gusengera umuntu wese avuga ngo ndagomba kubona kugira neza kw'Imana. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe. Ndagomba kwakira, ndashaka Imana ikora ikintu gishasha, ndashaka Imana iguhindurire, ndashaka Imana ikora. Imana yambwiye kwikora, Imana yambwiye kwikora. Jo bundi nari ahantu mu kwezi kwa kane nsenga, barambwira ngo umwanya waheze, numva ashaka gusengera umuntu, numva Imana inyujuje, numva ndashushe, numva niteze igitangaza. Bambwira ngo nta umwanya wanje waheze. Ndavuga nti Mana, umuriro wawe, nivugira iryo jambo gusa. Ejo bundi barantelefona avuga ngo igihe wavuga ngo umuriro wawe mu gikorane, hari umuhungu yaragwaye, umuriro uramujya mu nda, uramujya, atangura gushaka kuvomisa mu gikorane. ngo handi wavuga umuriro, sinzi kuvyibuka. Naravyibuka ko nari nzi ko vise umwanya muto, ahandi nta nibyo nari kwibuka. Umuhungu arakira debut ya cancer, uravyumva, baraburamo tumeur yiwe mu nda, kuko uhoraho anezerewe kutugirira neza. Bantu b'Imana, numva ndi convaincu ko ari abantu Imana igomba kugirira neza, numva ndi convaincu ko ari abantu Imana igomba gutabara. Yesu ashimwe cyane. Numva ndi convaincu, nari no gushora kuza nkasenga ntavuze, ariko kandi nshaka kandi gusa juste kukwibutsa kugira neza kw'Imana, kugira ngo ube mu kibanza cyo kwitega ko ari Imana ishobora gukora kuri situation yawe uko imeze kose. Mbega Mana, nutajana na twebwe, nutatwereka kugira neza kwawe, ni iki kizodutandukanya n'abandi? Ngenda babwire ngo nta kintu na kimwe kidutandukanya n'abandi bantu bose atari uko kugira neza kw'Imana ari umugabane wacu, ari ikintu tugendana, ari ikintu tubana, ari ikintu tugira gute. Rero ndashaka muri eglise amasengesho, ndashaka n'umunyantege nke umunyamubiri asenge, ndashaka na babandi duhereje gusenga, babandi baca bataha iyo bageze amasengesho mwananiranye, iyi miryango ndayugaye mu izina rya Yesu Kristo. N'abashaka kuja muri toilette ndugaye imiryango, nta toilette, vesi zanyu controle anda. Haleluya. Nibande bumva vy'ukuri tugomba gusenga. Haleluya. Nibande bumva bizeye ukugira neza kw'Imana. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Urabizi tugwana n'impwemu z'ahantu ho mu kirere, ntitugiye gusa gusenga kugira ngo Imana ibikore kuko yo yararyoherewe kubikora, ariko tugomba kugwana n'ivyimviro mu vyimviro vyanyu
bigwanya Kristo, bibabwira ko hari akarimbi, bibabwira ko hari ikintu kidashoboka. Ivyo onya nivyo kenshi bikubera imigozi kuboshe, ariko iyo niyo dushaka gucagagura kugira ngo umuntu w'Imana mwisi yabariho abone kugira neza kw'Imana. Haleluya. Bwira umucana tuhagurukana dose zananiranye dusenge. Haleluya, haleluya, haleluya. Dose zananiranye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Abiza sante, zabiza akazi kawe, zaba iza projet zawe, zabiza za business zawe, zaba izinzu yawe, zabiza abana bawe, zaba ibintu byananiranye, vrimo ibintu. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Muri kino gitondo twizera ko hari ubuntu bw'Imana bukurikirana n'abantu b'Imana kugira neza kuhora. Haleluya, 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 haleluya. Washaka gutangura kuduza ijwi ryawe, fata kata muntu umwe hari, niwashaka ni watambuka witambukire limblo sheteleko. Haleluya. Ko ibagira umuntu wese mwazananye, wibagire makiyaje yawe uve mu gafyeri. Haleluya. Tugomba kubwira papa, tugomba kubwira Imana yacu, tugomba gukonfesa ukwizera kwacu, tugomba haleluya, haleluya, kwiyubaka mu kugira neza kw'Imana. Agira neza, aryoherewe kukugirira neza, arashaka kukugirira neza, aragomba kurangiza iyo ntambara, aragomba kurangiza ico kigeragezo. Haleluya. Nisabiye iminota 30. Urumva ko atari iminota yawe yo gusamara, ntunarabe n'ikintu na kimwe. Sengere uko wumva ushaka gusenga, uvuga uti Mana, muri kino gitondo nditeze kugira neza kwawe, muri kino gitondo nditeze kugira neza kwawe. Ivyuga yavyugurure, inda yawe yugawe yuguruke. Haleluya. Imigambi yawe yugawe yuguruke. Hostilite umazemo igihe kininiya ihenuka imbere y'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ntaco azokwima abamukunda, ntaco azokwima abagomba, abamwiteze n'abamwizigiye. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh papa, turi hano hantu, Mana, turi hano hantu. Haleluya, 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 haleluya. Sheketelebo, sheteleko, tieleblo. Haleluya, 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 haleluya. Ivyo biziriko vy'umunsi biracika, ivyo biziriko vy'umunsi biracika. Azohindura ikiriyo cawe mu ndirimbo, azohindura agahinda kawe, agahindure mu munsi mukuru. Abakobwa bazotamba, abahungu bazotamba, batambishijwe no kugira neza kw'Imana. Ega arabikunze kutugirira neza, ega arabikunze kukugirira neza, ega arabikunze kugutabara, ega arabikunze, arabiryoherewe, arabishaka. Ikinyoma kikubwira ngo we ntavyashaka, ikinyoma kikubwira ngo we wararenganye, ikinyoma kikubwira ngo igihe cararenganye. Ndavuze ngo bicarenganye. Arabikunze kukugirira neza, arashaka kukugirira neza, arashaka kukugirira neza, arashaka kukugirira neza. Mu izina rya Yesu Kristo, 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 mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndaje kuvuguruza, ndaje guhangana, ndaje kuvuguruza n'ikintu cyose caje mu vyizegwa. Ndaje kuvuguruza dekouagement yose yaje mu buzima bwawe bivaye n'igihe kinini warindiriye kubona Imana, warindiriye kubona inyishu y'Imana, warindiriye kubona gutabaga kw'Imana. Igihe kinini caguteye gucika intege, ariko oh haleluya, uri munsi muri kino gitondo hari umugabo, hari Imana. Ukugira neza kwayo n'umugabane wawe, kugira neza kwayo n'umugabane w'inzu yawe, kugira neza kwayo irabiryoherewe, irabiryoherewe. Ndavuze ngo irabiryoherewe, iraryoherewe kugira neza. Oh haleluya. Wagira wugara akazi kawe kubera ibintu byagenze nabi, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ntagufurijako, ntagufurijako. Arabiryoherewe kukugirira neza. Sheketeleko tielebo setele, sheketelebo seteleko, sheketeleko telebo. Vuga muntu w'Imana, vuga muntu w'Imana, vugana nawe muntu w'Imana, tegeka muntu w'Imana, tegeka muntu w'Imana. Kugira neza kuhoraho kuri ku buzima bwacu, kugira neza kuhoraho kuri ku buzima bwawe, kugira neza kuhoraho kuri ku buzima bwawe,
kugira neza kuhora hano umugabane wawe, kurategura mariage yawe, kugira neza kuri mu ruhande rwawe, uri kurategura muri stress, uri kurategura muri difficulté, kurategura imiryango imeze nk'iyugaye. Ndavuze ngo kugira neza kuhoraho, ndavuze ngo kugira neza kuhoraho. Mose yaravuze ngo ndagomba kukubona, ariko Imana ntiyamwiyeretse, yamweretse kugira neza kwayo. Erega Imana no kugira neza, erega Imana yidentifia no kugira neza kwayo, erega Imana yimanifesta mu kugira neza kwayo, erega Imana yidemontra mu kugira neza kwayo, erega Imana imanifesta gloire mu kugira neza kwayo, erega Imana itwereka kugira neza kwayo, tukaba tumeze nk'abayibonye, tukaba tubonye mu nyonga hayo. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, muri uwo mwiza wicayemo, muri uwo mwiza urimo, ndavuze ngo iri jambo rimere nk'umuco, ndavuze ngo iri jambo rimere nk'umuco, ndavuze ngo iri jambo rimere nk'umuco mu izina rya Yesu Kristo. Ivyiyumviro bibi, ivyiyumviro byo kwiyahura ndavyirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ntiwiyahura, baho wohoraho kumurikire, baho wohoraho akoreye kugira neza kwiwe, baho wohoraho akoreye gutabarwa kwiwe. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo. Sheketeleko telebosa teleko, leketeleko siteleko. Nimba uvuga mu ndimi wiyubake mu ndimi rimbloshe teleko. Mana iraguha amajambo, leketeleblo, lekesheteleko tieleblo, leketeleko sheteleko. Iki ni kibanza, iki ni kibanza, iki ni kibanza, iki ni kibanza cyo kuboneramo intsinzi, iki ni kibanza cyo kwakira victoire, iki ni kibanza cyo kugendererwa uhoraho. Haleluya. Hari uwumva ariko aragendererwa, hari uwumva kugira neza kw'Imana, hari ubushobozi bw'Imana bugomba kuza ku buzima bwawe muri kino gitondo, hari ukugendererwa. Haleluya. Reka kuvyimvira ko cane, ariko mwiyumvire ko mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo hari ukugendererwa. Haleluya. Ku nzu yanyu hari ukugendererwa, ku rugo rwanyu hari ukwishurwa, ku nzu yanyu hari ukwishurwa, ku rugo rwanyu hari ukwishurwa, kuri uwo muryango wanyu. Igihe cabaye kirekire, uhoraho arahari, uhoraho arabikora, uhoraho arabinezerewe, uhoraho arabishaka. Reka kurondera ico mutakoze, reka kurondera ico mwokora, si kubw'ibikorwa vyanyu, ariko ni kubwiwe. Aragomba kubikora, arabigukoreye, arabibakoreye, kugira ngo abongereze umunezero, kugira ngo abereke urukundo rwiwe, kugira ngo abereke ikibatandukanya n'abandi. Mufise Imana, mufise ivyizigiro muri yo, mu izina rya Yesu. Sheketeleko tielebo, seketeleko telebo, leketelebo sendeleko, sheketelebo seteleko. Nawe uri muri kabine tekinike muhamagare, nawe uri kuri kamera muhamagare. Haleluya. Muhamagare, 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 muhamagare. Haleluya. Kuko ni Imana. Muhamagare. Yaravuze ngo muhamagara, arakenera ko tumuhamagara. Reka kwibaza ngo birikora, arakenera ko tumuhamagara, arabiryoherwa ko tumuhamagara. Aragomba kumenya byari byakoretse, aragomba kumenya ingene yabikoze, aragomba kumenya yuko hari umunsi wamuhamagaye, aragomba kukwigisha kumuhamagara, aragomba kukwigisha kumuhamagara, aragomba kukwigisha no kugutera intege zo guhamagara izina ryiwe, yo kwambaza izina ryiwe. Aragomba gushiraho souvenir y'igihe wamwambaza, kavuga ngo ya tariki ari tariki 14 z'ukwezi kw'indwi. Uhoraho yaratugendereye, uhoraho yaranyishuye, uhoraho yarangwaniriye. Ozana intambara zawe zose hano hantu, zizane. Yavuze ngo zana izo manza zanyu, bizana imbere y'Imana. Aho bakurenganya mu kazi, bibarira Imana. Aho bariko barakumenasa yuko utakaza akazi, utaryamanye n'umu responsable wawe, bizana imbere y'Imana. Zana amadosiye yose, vyura amadosiye yose. Turi imbere ya papa, turi imbere yiwe.
ushobora no kutagira amajambo uvuga ukivugira izina rimwe ukamubwira uti Imana bikore papa, bikore papa. Haleluya, muri uyu mutima bikore papa, muri uyu mutima bikore papa. Haleluya, haleluya. Ninyishu, 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 ninyishu yawe, niyo mugabane wawe, niyo heritage yawe. Ninyishu, ninyishu, ninyishu. Uri kurasubisa concurrence iri deloyale mu kazi kawe, kuko uri kuragwana n'abantu badasubisa, batarisumi ku masharge nk'ayo ufise. Hari ibyo uri kuribwa kubera uri umuntu w'Imana, hari ibiri ko birakurenganya kubera uri umuntu w'Imana, ukavuga ngo nta kundi. Ndavuze mu izina rya Yesu Kristo, uhoraho agutunganirize, uhoraho agutunganirize, uhoraho agutunganirize, uhoraho qu'il te fasse justice, qu'il te fasse justice, qu'il te fasse justice. Ndumva hari abantu barenganijwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndavuze ngo uhoraho abatunganirize, uhoraho abatunganirize, uhoraho abagiriye justice. Wangwara ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Wangwara ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Wangwara ugomba gutegeka, wangwara ugomba kuganza, wangwara wamugenda wigarukana, wangwara ugomba kuvuzugwa, wangwara ugomba kwitwa Imana, wangwara ugomba kuba sujet ya meditation, wangwara ugomba kuvugwa ahantu hose, wangwara ugomba kwiyempoza muri dekoro y'umuntu, imiti igumiyerera hirya no hino. Wangwara, 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 ko witwa kose uko uri kose. Hariho kugira neza kuhoraho, hariho kugira neza kuhoraho muri kino gitondo. Wangwara ihweze kugira neza kw'Imana, wangwara ihweze kugira neza kw'Imana, wangwara ihweze ijambo ry'Imana, wangwara ihweze ubuntu bw'Imana, wangwara ihweze ubushobozi bw'Imana, wangwara umviriza icyo Imana ivuga. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, uzimangane mu buzima bw'uyu muntu ari hano hantu, uzimangane mu buzima bw'uyu muntu ari hano hantu, uzimangane mu buzima bw'uyu muntu ari hano hantu, uzimangane mu buzima bw'uyu muntu ari hano hantu. Nimba urwaye ukoraho urwaye, uvuge ngo wangwara zimangana. Nimba atanaho wokora, ibarire irumva, ibarire irategekwa, nicazananye nayo nicikomokako. Ndavuze mu mubiri wawe ubu ukize, ndavuze mu mubiri wawe ube entier, ndavuze mu maserire yawe asubizwe mu inkomezi, ndavuze mu mubiri wawe ubohoke. Telekoti ele bosse teleko, sheke telebosse telekoti ele bro, sheke teleblosse teleko. Imana iguhaye ijambo ryandika ahantu. Haleluya. Imana iguhaye ijambo ryandika ahantu. Imana ikubwiye ijambo ryandika ahantu. Imana niyagutuma ko uri kurasengera ubu atari ngaha, mushikirize icyo Imana ikubariye. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, nduguruje ikirere. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo turadeblotse. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo turategetse hejuru y'amananiza yawe, turategetse hejuru y'amananiza yawe, turategetse hejuru y'ibyawe byananiranye, turategetse hejuru y'ibyawe bigomba kugutegeka mu nzira itariyo. Turategetse mu izina rya Yesu Kristo ibigabanya faculté zawe zo gukora ibyo wagombye gukora. Turategetse mu izina rya Yesu Kristo ibigabanya kapasite yawe yo gushobora guhindura ibintu. Muri kino gitondo hari ukugira neza kw'Imana, muri kino gitondo hari ugutabarwa kw'Imana, muri kino gitondo hari inyishu z'Imana, muri kino gitondo hari ukugendererwa n'Imana, muri kino gitondo hari ubushobozi bw'Imana, muri kino gitondo hari umuyaga w'Imana, hari umuyaga w'Imana uhuhe hejuru y'ubuzima bwawe, uhuhe hejuru y'ivyawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka akayaga keza kuhoraho kagushikeko, reka ugendererwe, reka kiba igitondo cawe, reka uba umunsi wawe, reka iba itariki yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ivyiyumviro vyose bibi byari bikuremereye, ivyiyumviro vyose bibi by'agahinda, ndavuze ngo bitakaze, ndavuze ngo bitakaze, ndavuze ngo bitakaze, ndavuze ngo bitakaze, ndavuze ngo bihenugwe. Fata ukuboko kuwo muhagararanye. Haleluya. Umusengero, 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 umusengero. Fata ukuboko. Haleluya. Gushika hari inyuma. Haleluya. Usenge, usenge, usenge. Haleluya. Uvuga uti Imana kora, Mana kora muri kino gitondo, kora muri kino gitondo.
hindura muri kino gitondo, hindura muri kino gitondo, hindura muri kino gitondo, hindura muri kino gitondo, hindura muri kino gitondo. Reka provision y'Imana ibe mu mugabane wawe. Reka Imana ikumara ubukene, reka Imana ikumara ubukene muri kino gitondo, reka Imana ikumara ubukene muri kino gitondo, reka Imana ikuronse ibyo gusuma, reka Imana ikuronse aho gusuma, reka Imana ikuronse ibyo usumisha, reka Imana ikuronse amahera yo kuriha amadepanse yawe yakurengeye, reka Imana igutabare iyo convocation kubera amadeni yawe, reka uhora agutabare, reka uhora akugenderere, reka uhora kurira amashuri y'umwaka uza, reka uhora kubakira ijya nzu yawe, reka uhoraho akugwanirire mu bijanye n'ikibanza cawe, reka uhora akugirire neza. Ndavuze ngo reka uhora akugirire neza, ndavuze ngo reka kumurikishirize mu nyonga hiwe, kuko ubuntu bwiwe no kugira neza kwiwe biherekeza abantu biwe. Mose aravuga ngo Mana, mbega tutajanye vyogenda gute? Erega Mana, wowe utari kumwe natwe ntaco dutandukana n'andi moko. Imana iravuga ngo Mose, navyo kubinsavye ndabiguhaye, nzogendana namwe, nzojana namwe. Araryoherewe kujana nawe, araryoherewe kujana nawe. Va muri ayo makosa wakoze, reka kuguma wiyagiriza, reka kuguma muri culpabilité. Warasavye ikigongwe, yarakubabariye, reka kwemerera Satani ngo akugumirize muri uko kwiyagiriza, agaruka n'ivyiyumviro vyawe kuco wakoze, kandi Imana yakubabariye. Ivyiza n'imbabazi bizokoma ku buzima bwacu. Victoire papa, victoire papa, victoire papa, victoire papa, victoire papa, victoire papa. Gira neza uyu mukobwa mu izina rya Yesu Kristo, gira neza uyu mukobwa mu izina rya Yesu Kristo, gira neza uyu mukobwa mu izina rya Yesu Kristo, gira neza uyu mukobwa mu izina rya Yesu Kristo, gira neza uyu mukobwa mu izina rya Yesu Kristo. Mugirire neza Mana, mugirire neza Mana, mugirire neza Mana. Mutabare Mana, musohore Mana, mukura aho hantu Mana mu izina rya Yesu Kristo. Mugirire neza Mana, mugirire neza Mana. Reka inkota yawe Mana, reka inkota yawe Mana, reka inkota yawe Mana intervene, reka inkota yawe Mana intervene, reka inkota yawe intervene. Reka Mana wowe uposede, reka Mana wowe uposede. Haleluya. Possède territoire ziwe, possède territoire ziwe, possède territoire ziwe. Mu izina rya Yesu Kristo, papa kora, Mana yanje kora, Mana yanje intervena. Mana ndasengera ishengero ryose, ndasengera abahungu n'abakobwa bawe, ndasengera abagabo n'abagore, ndasengera abantu bari hano hantu, ndakweretse abari oppressé. Ndavuze ngo oppression yose, oppression yose ikiguciriza cose, ikiguhonyora cose, kikuveko mu izina rya Yesu Kristo, kikurekure mu izina rya Yesu Kristo. Mukobwa w'Isiyoni wambaye impuzu, wambaye umutamana w'ishimwe, mukobwa w'Isiyoni ntaho zibira ishimwe ryawe, ntaho kuraho indirimbo yawe, ntaho kubuza kwigina. Bagabo, emwe bagore, emwe bahungu, ntaho kuri indirimbo yanyu azobakura mu kiriyo, abashire mu munsi w'umunezero, azobambura agahinda kanyu mu kibanza c'agahinda, ahashire kuryohererwa izina ryiwe. Reka ishengero ryose dusubire muvuga uti Mwami Yesu, reka twese dusubire muti Mwami Yesu, iki ni igitondo canje co kwibuka kugira neza kwawe. Muri kino gitondo ndahimbaje umugambi wawe wo kungirira neza. Urabiryoherewe, urabishaka, kandi urabikunze. Nturaheba kungirira neza, nturaheba kuntabara, nturaheba kundaba ryiza. Witwa Emmanuel, bisobanura ngo ujana nanje. Ntaho nja utari kumwe nanje, ntaho nicara utari kumwe nanje,
none gama kujana nanje wowe urinde witwa kugira neza, witwa igira neza. None aho kugira neza kwawe kuri, oya nimumfasha, aho kugira neza kwawe kuri niho uburi. Uburyo bwawe bwo kwigaragaza ni ukugira neza. Aho ndi muri kino gitondo ndakeneye kugira neza kwawe, ndakeneye kubona kugira neza kwawe ko ari icuri kandi kubinezererewe. Ndakiriye icuri kurakora Mana, ndakiriye muri kino gitondo, 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 ndakiriye intahe nshasha, ndakiriye indirimbo nshasha, ndakiriye ibikorwa vyawe. Ndagushimiye Mana yuko utanyirengagiza, ariko ibihe byose uryoherwa kunserukako. Si ibintu ndagusaba ndakubembereza, ariko ndabigusaba kugira ngo nzokwibuke ko ari we wabikoze. Ndakiriye kugira neza kwawe. Haleluya, 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 haleluya. Reka sindaheza, sigaje 15 minutes. Haleluya, haleluya. Iyabanoros samajamba agiranije iry'abamarayika ushobore kuduhishimwe ryaje uko byari bikwiriye. Subiramo n'amajwi yacu tiyaba uhaguruka uvuga uti ndagushimye. She
ndagushimiye kuko wowe ari wowe utuzi kandi Mana uzi Mana aho dukenya, aho dukeneye kukubona Mana. Ndagushimiye umuntu wese ari hano hantu muri kino kibanza Mana. Ndavuze ngo reka kugira neza kwawe Mana, reka imbabazi zawe, reka kugira neza kwawe Mana, reka ibimenyamenya byo kugira neza kwawe Mana. Reka Mana yo mu ijuru umuntu wese ari hano hantu muri kino kibanza Mana yaguhamagaye agahamagara izina ryawe muri kino gitondo. Reka Mana umuntu wese Mana muri kino gitondo Mana, muri kino gihe Mana, Mana reka wubake intahe zishasha, reka habeho iminara y'ivyibutso n'intahe zawe, reka habeho ibimenyetso by'intahe zawe, reka habeho ibimenyetso byo kugira neza kwawe, reka habeho ibimenyetso Mana by'umwitwarariko wawe. Reka Mana yo mu ijuru habeho kumenya ngo uhoraho arabiryoherewe, uhoraho arabikunze, uhoraho arabishatse, uhoraho arabiryoherewe. Haleluya, haleluya. Munyemerere turangiza dukora ikintu kimwe kandi numva ashaka ko tugikora. Ndashaka nimba hari ico wizera ko Imana yakoze, ufate ishikanwa ryawe uritange muri kino gitondo, uvuga uti Imana, iri ni ishikanwa ry'ishimwe ndaguhaye kuco ukoze ku buzima bwacu. Iri ni ishikanwa ry'ishimwe, niwokora ngo tugende gutyo, ariko Mana ndaguhaye ishikanwa, urishire muri ico giseke kikwegereye kiri hafi yawe. Haleluya, 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 haleluya. Muriko murashikana munyemerere gusa, ninaheza gusenga tuca dutaha. Haleluya, ushikana iryo shikanwa ryawe unyemerere. Haleluya, ndangize gusenga. Haleluya. Mana ndagushimiye Papa, ndagushimiye Papa, ndagushimiye. Ndagushimiye Mana kuco uriko urakora, ndagushimiye kuco wambwiye kugomba gukora ku bantu bawe. Ndagushima Mana kuco uri cyo ku bantu bawe. Ndingaha Mana mu ijuru kugushingira insinzi y'intahe zawe Mana, izo wagaragarije Mana amaso yacu yo kugukorera Mana, ukatwereka Mana kugira neza kwa. Ndagushima Mana mu ijuru intahe zose naronse muri isomene Mana zaje gukonfirma ko uyu munsi Mana ugomba ko Mana ubu munsi Mana wo guhamagara izina ryawe mu buryo budasanzwe ku buzima bw'abantu bawe. Ndasenze Mana mvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo, reka Mana iki gikorane cacu, reka amasengesho yacu Mana ya hano hantu Mana. Mana ndasenze Mana ngo yugaranirwe Mana muri iki cimviro Mana, kicuri nico ushobora gukora Mana, reka vyugaranirwe muri kino cimviro Mana, cuko Mana ubikunze kandi ubiryoherewe. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo Mana, ugukwekeranya kose, ubwoba bwose Mana, ndakweretse abantu Mana bahamuwe n'ivyo bamariza iminsi bariko baracamo, n'ivyo bamaze imyaka bariko baracamo, bikabatuma batakaza ivyizigiro vyo kubona kugira neza kwabo. Mana ndabasengeye muri kino gitondo Mana, non seulement ngo bishugwe Mana, ariko Mana ndasenze kugira ngo bakire ubwoba bwose n'ihamuka ryose ryaje Mana rikurikira ahantu habi bagiye baca Mana. Ndakweretse bajya abantu Mana yo mu ijuru bibaza yuko ibibazo ari umugabane wabo, bibaza ko badashobora gupfa baragiriwe neza, bizera yuko ata kintu cabo cogenda neza, niyo babonye bigenze neza bagira ubwoba ko bigira bipfe, kuko bahahamuwe n'urukurikirane rw'ibibazo bagiye baracamo. Ndakankamiye uwo mudayimoni w'ubwoba, ndirukanye iyo muhemu y'ubwoba, ndasambuye iyo muhemu y'ubwoba mu vyimviro vyawe, mu mushaha wawe, aho umushaha wawe wapondekaye kubera ubwoba no guhahamurwa n'amaesheke, aho wama wikanga ko bigira bipfe. Ndugaye mu izina rya Yesu Kristo ico ciyumvirwa cose kitari co. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo uhoraho agushize ku nzira yagutse, uhoraho agushize sur des sentiers tracés, sur une ligne droite. Ndavuze ngo niwe ahakuzigamira. Ugomba guhagarara kwizera ibyo ushoboye, ariko ugatangura kwiga kwizera ibyo ashoboye. Wewe ntushoboye ariko wewe warashoboye. Ndavuze ngo wewe warashoboye, murabe mwizigire iyubakire muri we. Nihaze be n'ivyo vyimviro ubwire Satani uti si jewe niyo, ni wabikora, ni wazobikora, ni wazobishitsa, ni wabiryoherewe, ni wazobigira gute. Haleluya, ni wazobiteramira. Abantu b'Imana bavuge ngo amen, abantu b'Imana bavuge ngo amina.
munyemere twese tuvyagurutse dukomera amashi yo mana yacu muri kino gitondo ciza. Haleluya, haleluya. Bandi bahezagire.